mwese mudukurikirana kaze murano makuru atekanye ikirere cyo kuri w'Imana igenekerezo rya mbere ruheshi mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Gitega abipima bizobe kuri °C 12. Ku muhingamo naho nyene haritezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu, nayo hazoba hashushe gusumba handi nkuko bimaze imisi akaba ari mu ntara ya Cibitoke abipima bizobe kuri °C 30. Mu gitondo hitezwe yuko izuba zose rukage cy'isaha 12 zirenga iminota 2 rirenge yagiye cy'isaha 11 zirenga iminota 59 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu agarukiye hano. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira. Nje niko ndabashikiriza. Naho ubutaha.